Imana itwibira akabanga ko tuma Burundi butera imbere. Nibanga rya mbere nabonye nuko Burundi ari umurima wa Edeni. Naravuze nti uzo bibeshuza arazoca azambwire. Arazoca abibeshuza. Kuko dutandukanye Kanahani no murima wa Edeni. Umurima wa Edeni kuva Imana ishizeho abamarayika bawurereka ntirigera isubira kuvuga ngo haraha. Mugabo Imana irashobora kukwibira ibanga ati nihuri naha rero. Uwo n'umutaha ukomeye cyane kubona turi mu gihugu Uburundi bukitwa igihugu cy'amata n'ubuki. Uburundi bukaba bufise iwabo w'Imana mu Mana zamugera umusozi umeze nka wa musozi wa Sinayi mu Mana zamugera. Uburundi bukitwa igihugu cy'amata n'ubuki. Umutahe rero turawufise. None ko dufise rero abarundi nabo babakozi kuko birabonetse ko abarundi n'abakozi twebwe abakera Shetani yari yadusamaje kumwe yasamaza Adamu na Eva bakagenda bakava mu murima batabiriyeko. Erega bagumye bacambirwa kubirya ntibabirya. Natwebwe abarundi niko vyagenze haraje Shetani yaducanishamwo tubibona tutari bubifate. None Imana yatumurikiye ubu tugiye turifate. Mwarabibonye mu rugendo nagize aho duciye tubona ahimbwa ubutare imyaka n'imyaka bimba bagaca basiga bahanyegeje kugira ntituze tuhabone ngo haduteze imbere. Ubu rero twaciye tubibona kandi nagira ndababwire n'igihugu umutahe wacu murumva ko tuwufise. Turafise isimera, dufise imvura, dufise umuyaga mwiza, hanyuma tugaca tugira ubutare. Ivyo vyose n'umutahe. Nagira n'ubu ndabatangarize mu migambi mfise ntaco ntazokora kugira ngo Uburundi kibe igihugu kitagisaba imfashanyo. Kandi ivyo nta myaka ibiri izohera. Tuzokora ibishoboka vyose ko Imana yaduhaye itunga gushikaho tutagisaba imfashanyo ahubwo abandi bazoza kudusaba imfashanyo. Ubutare turabufise. Ubu nafashe ingingo ngira nkoranye ugwaruka rwose kw'incabwenge. Umurundi wese hari hose aciye ubwenge aze dutangure ubu butare bwacu tubuhingure tubushore. Isoko iriho. Isoko iriho. Mu Burundi muzobona hari amahinguriro arenga twarayaharuye. Erega hariho n'abarundi bazi ubwenge bamaze no guharura amahinguriro tuzokora mu Burundi n'amahinguriro 71 nziza nziza. Amahinguriro 71 ahingurira itunga kama ryacu dufise. Imana yaramaze kutwugururira. Dushaka yuko mu Burundi atakintu tuzosubira kugurira hanze ahubwo abo hanze bazoza gusumira i Burundi. Kandi ivyo vyatanguye. Vyatanguye kuko twarashitse aho dusanga batanguye kubaka ihinguriro rya mbere. Ubu turiko turagira ivyo ari byo vyose. Ubu mwaka uzohera dufise n'imiburiburi amahinguriro 3 ahingura ubutare. Nubwo iwacu saho tuzogurira. Novuga yuko mu Burundi harakeye. Ngira nkeze abarundi kuko bariko barahinduka. Bariko bariyubura kandi bagira bavemwo igiti ciza. Noneho biranditse ngo urutete rwa sinapi rudapfuye ngo rubore ruje mu kuzimu ntirumera. Ariko iyo rumeze ruva igiti kinini cyane inyoni zo kwisi zose ziza zikarikako Uburundi buca ari igihugu isi yose izoza kwarikako. Uburundi buriko burazuka. Turafise iyo ndoto twaramaze kubibona. Uburundi ni igihugu cy'umwizero. Ikizira kikaziririzwa nuko twosubira gusamazwa n'ivyadusamaje muri kahise. Ubu umwasi dufise n'uwo mwasi yitwa ubukene. Ntituje guhenda abantu ngo Burundi buratunze. Uburundi ntiburatunga muga buratunze uko bufise umutahe, bufise abantu n'ibintu. Ivyo rero nivyo tugiye guhingura gushikaho bose bazotanga. Aha hari uciye abaza ngo urafise umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba ntimwumvise ko batawe kuko
nagira ndabatangarize ko hariho n'urundi rwaruka, umwe mu rwaruka rukorera hanze yaratashe, yarari mu Bufaransa, yaje azanye umugambi wo kugira ingomero z'umuyaga nkuba zizimbutse cyane kandi zoroshe gukora. Uwo ari ku kivi yaramaze gutembera araba ahazoshira iyo muyaga nkuba. Nagira ndabwire ntagire uvuga ngo umuyaga nkuba uzokura hehe. Umuyaga nkuba dufise inzuzi ziva mu misozi, ni ukuvuga ko dufise amasumo vyoroshe cyane gukora umuyaga nkuba. Ariko niyumvira umukuru w'igihugu yaratubwiye ati dushaka imbono idasanzwe muri 2060. Rero mfatira kuri ivyo reka aravuga by'abana, niyumvira iyo nshingaho amakartier ya Bujumbura abana ukungene barira, niyumvira twarateye imbere ukungene bazoba barira oya bazoba batwenga. Kubera urumva nk'ubu urumva nyine kubagira ngo ariko 2060 bazoba bagira ati Reka rero twakira ukurikira uyu nawe suwundi yitwa Oziana Irakoze, nawe nyene iminota 5 abivuze neza arashobora kugira amahirwe yo gutsinda. Murakoze. Ndagize mwiriwe, nitwa Oziana Irakoze ariko abantu benshi banzi ku izina rya Oziana Irakoze. Umugambi wanje utandukanye n'iyabandi kubera ko nakoze ikimenyesha makuru gikora ku mbuga ngurukana bumenyi kimaze imyaka 5 ubunye kuko nagitangiye mu 2019. Nabitangiye bigoye mugabo ndakunda Burundi cyane, nibaza ko naho umutima wo kugikora wavuye kubera ko igenda gitangwa nari mvuye mu gihugu kibanyi, abantu bambwira tugiye mu Burundi gukora iki, tugiye gupfa aho hantu, mbega uzobaho gute, havuga amakuru mabi gusa. Ariko ndavuga ati ntacu reka mfumenge napfiri wacu. Maze gushika nsanga ivyo bavuga bitandukanye n'ivyo nabonye maze gushika mu Burundi. Ndavuga ati mbega niki kintu nokora kugira ngo nshobore gukuraho iyo shusho mbi y'igihugu canje ihari mu mahanga. Niho niyumvira gukora urubuga ngurukana bumenyi ari media. Nifuza ko iba media nubwo byari bigoye kubera ko mu Burundi abantu batsingiye ibintu bishasha, bavuga ati bino bintu byadutse by'amarezo sociaux nibiki, byasavye ingufu nyinshi cyane kugira ngo nshobore kubikundisha abantu, bashobora gutahura ko ari urubuga abajene bashobora gutahura ko vyoroshe, bashobora kuyagirako ariko kandi rufise ikimazi. Natanguye umugambi nkiri muto, nta n'uburyo nari mfise, nta n'umugabo nari mfise ngira ngo papa ngo ngorane iminota 5 kugira ngo nshobore kugura kamera, ariko kubera nari mfise umutima navuga ati reka je nkoreshe uburyo buke mfise hanyuma ibindi nzoshobora kubironkera imbere y'urugendo. Nararutanguye uyu munsi natanguye nyine nkiri muto bitarabakira cyane mugabo kubera ko navuga ati ndakeneye ko habaho urubuga abajene bashobora kwigirako, kwigishanya, guhanurana, bige ibintu ngira ngo abavyi batatubwira dushobora kuronka base ahantu tuvyigira kandi mu buryo bwiza. Nongere nkundishe abarundi bari mu mahanga igihugu cabo kubera ko amashusho babona canke ivyo babona mu gihugu si vyose ari ivyo, vyinshi biba ari bibi. Numva nomenga noterera mu gukora ico kintu gituma hariho abantu bamenya ko mu Burundi hariho ubuzima, abarundi barabayeho, ntidupfuye, sintuba mw'ishamba, abarundi baridagadura. Kandi numva ushaka no gushiraho cane gose guhereza kugira promotion surtout y'abajene bakora ibintu by'imyidagaduro canke bakora ubuzimva bwenge, kubera ko byari biri ibintu bisuzuguritse bitagira agaciro. Mugabo uyu munsi nako baririmbyi barashobora kuhagarara hano imbere ya nyine mukuru w'igihugu kubera ko byamaze kuba ibintu byahawe agaciro. Rero uyu munsi novuga ko ngeze ku ntambwe nza kora ko murigwara abantu barenga 200 kumbuga ngurukana bumenyi, nubwo bitari vyorosha abantu bagiye barabikunda gahoro. Uyu munsi ndonka amatemonyage y'abantu y'abarundi benshi cyane gose bataha bavuga ati twe dufise umutima wo gutaha kubera ko twumva ko mu Burundi takinoza kuhakora. Ariko uyu munsi turataha tukarangura imigambi mu gihugu cyacu kubera ko wadukundishije muhira. Hanyuma ikindi naco nuko hano haciye abajene benshi b'inkerebutsi barakora imigambi myiza, mugasanga imigambi yabo ihereye muri bo, ntishoye kumenyekana ngo bashikire bari abantu batumye baranguriye iyo migambi. Rero turagira promotion gose y'abajene b'entrepreneur kugira ngo icambere ni promotion y'imigambi yabo, abantu basho kuyimenya, abantu niba ari ikintu umuntu acuruza abantu bakimenya bamushore ntibize bihere yahomvye. Ikindi naco bashoye kwigisha abandi bajene, mbega wageze ngaha gute, wabishoboye gute, mbega ni kintu intahe yawe kwigisha abantu kugira ngo nawo mujene atashoye gushika hano hantu ashobora kumenya ati erega nanje birashobora gukunda nko gushobora gukoresha ingabano cyangwa ashobora gukoresha umugambi ndawukuye hasi nkashobora kwiteza imbere.
Ego mfise umugambi wo kuzokora ndafise indoto yo kuzobona mu Burundi hariho ama media y'aba jeune canke ashaka kwerekana ivyo ba jeune kugira tubona za Canal Plus cyangwa tukabona ama media muri Abidjan turi mu Burundi. Ndafise indoto yo kuzobona mu Burundi hariho media nini y'imidagaduro ihereza ijambo mu jeune, ihereza ijambo mu kenyezi kandi itangana amashusho meza ari kuri standard uvuga ati mu Burundi hasigariho ubuzima, hasigariho ibintu ibi bikanga ntibiherere ngaha gusa ahubwo bishobora no gusohoka mu mahanga, hanyuma niho hazobonekana ya migambi ishobora kuzana amadovize mu Burundi abantu bagatera imbere. Hanyuma ikindi naco nuko umugambi wanje nubwo mu Burundi hariho ikintu y'amafaranga y'agaciro, ariko umugambi wanje kubera ko twe dukorera abazungu baduhemba amadovize, donc bisigura ngo umugambi wanje ashobora kuba uterera mu kongereza amafaranga y'agaciro mu gihugu. Natanguye nkora ndumwe ariko ubundi munsi mpemba abantu barenga 10 ku kwezi, kandi nizera ko mu myaka iza mbandanyije nkora nshigikirwa nzoshobora guhemba barenze abo mpemba uyu munsi. Murakoze cyane. Murakoze cyane Oziana. Imbere yuko rero tubandanya dusigaje umwe, twagire dusabe nyene icubahiro mukuru w'igihugu. Murabizi neza ko asanzwe ari umujama w'ugwaruka ngaha mu Burundi, mu gihugu cacu no muri Afrika yose. Bino birori rero byatewe iteka, baheje kutubwira yuko hari ugwaruka gwavuye muri EAC nzima yose. Nagire nsabe rero turavuga igihugu bahaguruke kuko akanya kariho karaturega. Hanyuze turabandanya n'abavuye. Asante ni sana, Kiswahili yangu ni nzuri sana. Turabandanya rero n'abavuye ugwaruka gwavuye mu gihugu ca Tanzania. Ngabariya Tanzania mu Kiswahili. Tanzania bayumvise banyine co ibyo bindi nibaza ko ego. Turabandanya n'ugwaruka gwavuye muri Uganda. Mu Buganda hariho rero abandi bavuye muri Sud Sudan. Amashimesha ya Sud Sudan bazanye ni darapo barirabura neza ntiworora. Ngabariya turabandanya n'abavuye muri Kenya. N'uyu mugabo umwe wenyine. Amashimeji kuri uyu mugabo yaserukiye igihugu kizima. Turabandanya rero n'urundi gwaruka gwavuye mu Rwanda. Nguria Rouge, merci amashimeji gose. Hanyuma rero n'ugwaruka rwongahi wacu mu Burundi. Murakoze cyane. Turabandanya n'imigambi. Ishirahamwe ryanje naritanguje watanguye ari umwuga, ndawutangura mu 2016 aho naza nasanga abantu muhira ndabakora mu maso ndabaryohora nkuko nabivuze, ariko naciye ndaryandikisha mu 2022 aho ryabaye ishirahamwe ryigisha abandi bantu, aho ryabaye ishirahamwe ryigisha abandi bakenyezi nka jewe mu bijanye n'umwuga nkora kugira dushobore gushika kure turi kumwe. Ikindi nuko iruhande yuko turyohora abantu, dusokoza abantu canke tubasiga, turigisha. Ni kuvuga twaratanguje ishure ryo kwigisha uyu mwuga dukora kuko twabonye yuko mu mahanga ari umwuga munini cyane urimo amafaranga menshi, nko mu gihugu ca Amerika urimo miliyaridi nimba ntihenze ijana. Mashi rero muri kano kanya rero tugire dusubire tumira amata, sivyo? Nanje rero niyumviriye ndi imbere ya nyiri cyubahiro, niyumvira umugambi mfise. Hariho nakoze birakundwa kurongora ndaronka n'ikibondo, ariko ndavuga ni sinorangiriza ngaho. Imana imaze iminsi hezagira tukaronka bya bikaratasi tugenda kugirira komedi abantu bari mu mahanga nkuko nabitanguye nyine cyubahiro. Nkuko rero ngire subire kubandanya nzoja mu gihugu ca Amerika. Amashi menshi Imana ihabi cyubahiro. Abo badakomye amashi ntibararonka visa mwihangane.
ndemereye rero nanje nyir'icyubahiro yuko aho nzosanga urwaruka rw'abarundi nzobakundisha igihugu kandi narabitanguye amashyi menshi cyane bashatse n'ubu w'11 nanje nkaronka Imana ihezagirwe. Ariko rero reka twinjire mu kandi kanya keza rero, muri tayari ariko urwaruka guma rwicaye nk'abantu bagwaye rhumatisme, ivyo nibikaguruka tugira twakire rero umuririmvyikazi kuko niho ca abagabo babiri, ivyo noneho baranavyanka. Twakira umuririmbyi akomeye cyane, akaba ari umuririmvyikazi w'umurundi amaze kubica bigacika mu bihugu bitandukanye, akaba rero amaze guserukira igihugu mu bihugu vyinshi kandi yaragiye aragaruka amashyi menshi. Uyo nawe sunitwa Mokenzi, yafatiwe ko ku bice 30%. Aha rero mutamwumva no mu bizokurikira abantu bama bibaza yuko guhitamwo ababa berekanye imigambi yabo biciye ku mbuga ngurukanabumenyi gatatu bimaze, muravyumva yuko bifise akamaro kanini. Uguhitamo kwacu twebwe tugize jiri byafatiye ku manota ashika 70%. Tumaze guteranya rero amanota umwe wese aba yaronse, haba ku mbuga ngurukanabumenyi tuyaharuriye ku bice 30%, tukongereza ko ayo umwe wese yatanze tuyateranije tukayaharurira ku bice 70%, twaciye turonka amajwi umwe wese yaronse kwijana. Ikindi nobibutsa nuko mu makritere twebwe baduhaye twafatiye ko n'amakritere 5. Kritere ya mbere cyo twafatiye ko cya mbere ni mvo nyamukuru yatumye umujene yiyumvira uwo mugambi, icyamutumye gupanga uwo mugambi ni giki. Imvo ya kabiri babambeye kritere ya kabiri ni akabijya kari mu kurangura uwo mugambi, ni ukuvuga icyo yerekanye cyo gitandukanye n'ibyo abandi basanzwe bakora mu kongera azoshira mu ngiro uwo mugambi wiwe. Ikritere ya gatatu ni uburambe uwo mugambi uzogira umunsi azoba yamaze kuwushyira mu ngiro, mbega afise amahirwe angana gute kugira ngo umugambi ntuzoce upfa ukivuka, ahubwo uzoshobore kubandanya. Ikritere ya kane ni ingaruka nziza uwo mugambi uzoshobora kugira ku butunzi bw'igihugu eka mbere no mu kibano. Hanyuma ikritere ya gatanu ikaba ari ukuntu uwo nyene umugambi yashoboye kuwushikiriza mu majambo atomoye kandi mu mwanya yari yahawe. Aho hose rero umwe muri twebwe yashikiriza yafata amanota yahaye uwo mujene ku manota 5 kuri kriteri imwe, hanyuma turateranya kuri bose, noneho turatora umwe wese ayo yaronse. Mucamuvyumva rero yuko rwari urugamba mu bisanzwe rutoroshe, ni rwari rworoshe kubera yuko tubiravye bose by'ukuri bari n'inkerebutsi ku buryo mbere ku bwacu nka jiri twageze igihe turiyumvira tuti mbe birashoboka yuko bose baba ba mbere. Hanyuma ababitunganije baratubwira bati oya ni ngombwa habonekemwo 3 ba mbere, nimukora ibishoboka byose rero kugira ngo mubakurikiranye turonke abaza kuronka bwa bushimwe. Ari nacyo gituma rero amanota muza kumva twaronse muri uno mwanya ntibisigura yuko abatazoba babaye nabo 3 ba mbere batabitoye, ahubwo gusa nuko twategeza gutoramo 3 baje imbere y'abandi. Rero ko babitubwiye bitunganije, bagomba tubanze dusabe protocol kugira ngo idufashe, kuko igihe tuza gushikiriza amajwi umwe wese yaronse tuza guhera nk'uko bisanzwe uwa gatatu, hanyuma dukurikize uwa kabiri, hanyuma ubwanyuma dukurikize ku wa mbere. Kandi aho hose aho tuza guhamagara umwe wese yari icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi aza kuba yamaze gushika aho bamuteguriye abajeje protocol, kugira ngo atagenda ahereza ubushimwe bwategekanirijwe abo bazaba bahisemo. Ndabivuze kandi yuko nk'uko babivuze ubuza kuba uwa mbere aza kuronka agashimwe k'imiliyoni 20,
aha nibaza ndakosoye kuko bwa mbere barabanyobwa 25 ariko batumenyesheje yuko harimo kwihenda wa mbere aza kuronka miliyoni 20, hanyuma wa kabiri aronke miliyoni 15, hanyuma wa gatatu aronke miliyoni 10. Rero twagomba tubasabe mwebwe mujije protocol kugira ngo umuvyeyi wacu mu bikoni nk'uko mwabitunganije ashobore kwegera aho mwatekanije ko atangira ubwo bushimwe, hanyuma natwe duce dukora igikorwa cyo guhamagara abo bahisemwo mu bandi. Murakoze. Yego murakoze. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nk'uko twabivuze twagomba dutangurire kuwahisemwo ubugira gatatu kugira ngo cyashika ngaha muheze mushikirize akaganuke yateguriwe. Twagire dusabe bose uko ari 10 begere hano, uko ari 10 begere, nimba bizeye yuko bose bafite icizere begere hano. Timoteyo tumukeze n'amashi menshi cyane. Amashi menshi cyane. Yego muce mutubisa ariko ntimujike kure kubera inyuma yaho hariho ifoto iza kuba. Yego no gatatu akanabigaragaza mukuru imbere mu bikorwa agafatiya mbere mukuru utera intege kandi akumva ari fier mukuri ari fier mutama. Murakoze amashi menshi kuri Timote. Yego uwa kabiri nawe nuwitwa Richard Hategekimana yakoranye na Domitien Nzeyimana, bamwe bakora umugambi wa barrage electrique. Amashi menshi cyane. Uwa mbere mwibaza ko ari indega yemwe. Uwa mbere nuwitwa Chancel Bamuhaye. Amashimwe projet ya dusangire imwe ishigikiye abana. Akanyamuneza biranse. Iraryoshe cyane. Abambere bamwe batatu eka mbere na babandi bagiye bihiganwa kugira ngo baze ngaha mushobore gufata ifoto muri kumwe na nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Trofe na sheke. Félicitations. Timothée.
mu ndinganizo tugire dufate ifoto barindire abandi batatu hanyuma n'abandi bose bahiganywe baravuze utuganuke nabo nyene rero baca baza ariko muri kano kanya bamwe batatu ba mbere hanyuma abandi bose uko ari 10 bace basanga abandi hariya hanyuma bashobore gufata ifoto hamwe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu batugire ifoto murakoze reka dusabe rero abandi bafise ibikemanyi uko ari 7 nabo nyene begere tugire ifoto y'aba 10 tubamenyesha yuko aba 10 nabo nyene bafise intsinzi kuko basumbije abandi benshi cyane tubakomera amashyi menshi cyane murakoze bose urabona ko banezerewe kandi bose ntibari kuva muri batatu ego n'umuvyeyi ino sanamu iraryoshe cyane ego abifurije bose ngo felicitation mwese ego murakoze nuko rero muri kano kanya rero twagire dusubire mu bibanza hanyuma twumvirize ijambo ya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi ijambo agirashikirize abatumire bo kubaruka Ukali wa live show mwikaze yegere wewe kazanura murabizi ko twabemere ko bagaruka bakira bishu na bendi yiwe begere banyaruke muri kano kanya rero tugiye kwihereza tugiye ko dutamba abajene murashaka begere alo begere abakameramani hange karibu cyane rero tugire show iziritse aho